iyi mwumvanira dijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radio yanyu. Abanyakanada barifuza ko Mark Carney ugiye gusimbura Justin Trudeau ku mwanya wa minisitiri w'intebe yazafasha igihugu kwikura mu bibazo kirimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubya umwuka mubi, ariko ni ibintu bihangayikishije abanyakanada benshi ndetse n'abanyamerika benshi. Uyu ni Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, wigeze kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu matora yo mu 2019 mu ntara ya Quebec. Perezida w'agateganyo wa Gabon azahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu n'abanyepolitiki batatu mu matora azaba mu kwezi gutaha. Perezida Donald Trump wa Amerika yagennye bamwana we kuba intumwa yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump yatangaje ko guverinoma ye iri mu biganiro na sosiyete z'ubucuruzi enye zifuza kugura TikTok. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radio yanyu. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump haratangaza ko guverinoma ye iri mu biganiro na sosiyete z'ubucuruzi enye zifuza kugura TikTok. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi. TikTok ni y'Abashinwa. Amerika iyirega ko ibangamiye umutekano wayo kuko ngo ishobora kuba ihishemo icyo bita mukuruzi yakwiba amabanga y'igihugu. Yayihaye itariki ntarengwa ya 19 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka kugira ngo beneyo babe bayigurishije cyangwa se icibwe mu gihugu. TikTok yarabiregeye, itsindwa mu nkiko zose kugera no mu rw'ikirenga. Akimara kurahira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize, Perezida Trump yashyizeho iteka risubika ibyemezo by'inkiko ho iminsi 75. Ku cyumweru gishize abanyamakuru bamubajije niba TikTok ishobora kugurishwa vuba, maze abasubiza ko bishoboka. Birashoboka, turimo turavugana na sosiyete enye zitandukanye. Mu by'ukuri abantu benshi barayishaka, bizaterwa nanjye. Yego, birashoboka. Perezida Trump yabivuze ari mu ndege ye y'akazi Air Force One, ariko ntiyasobanuye izo sosiyete izo arizo. Inzobere mu by'ubucuruzi na teknoloji bavuga ko TikTok ifite agaciro kagera ku madolari miliyari 50 byibura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse abakozi bayo badakenewe muri Sudani y'Epfo kwihutira kuvayo. Intambara irimo ibera mu majyaruguru y'icyo gihugu irimo gutuma icyuka kibi kiyongera mu gihugu cyose. Ibindi kuri iyi nkuru na Fidel Nyongabo. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko bwafashe iyo ngingo ku mvo z'uko ingwano idacureha mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko, kandi abanyagihugu bariko bahabwa ibigwanisho. Abantu bitwaje ibigwanisho baragwanye n'igisirikare cya leta ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye. Vyatumye leta ihagarika abashikiranganji babiri n'icegera c'umukuru w'igisirikare bashigikiye icegera ca President Riek Machar yahoze agwanya ubutegetsi. Inzu yiwe yarakikujwe n'igisirikare mu gihe abamushigikiye bavuga ko ihagarikwa ry'abakorana na Machar rigeramiye amasezerano y'amahoro mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, igitero cakozwe ku ndege ya kajugujugu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko vyarerekanye ko umutekano utera uhungabana kurushiriza. Ishirahamwe ONU ryatangaje ko ico gitero kibonwa nk'icaha co mu ntambara. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye rwavuze ko uruhagarara rurangwa mu buraruko bw'igihugu n'icuka kibi ku mugwa mukuru Juba bishobora gutuma amasezerano y'amahoro muri Sudani yo mu bumanuko asambuka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangaza ko yarangije ibikorwa byo kugabanya ingamba z'iterambere Amerika yakoreraga mu mahanga. Ibice 83% by'imigambi ya USAID byarahagaritswe burundu. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi. Aka kazi kari kamaze ukwezi n'igice kakurikiye iteka rya President Donald Trump ryo ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize yasinye akimara kurahira, ryahagaritse USAID igihe cy'amezi 3 muri Amerika no mu mahanga. Mu kwezi kwa kabiri yashyizeho irindi teka rigira Minisitiri Rubio, umuyobozi mukuru wa USAID by'agateganyo.
ubusanzwe USAID, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga, imaze imyaka 64 ishinzwe, yari ikigo cy'igihugu cyigenga. Mu itangazo yanyujije ku rubuga X rwahoze ari Twitter, Rubio avuga ko gusuzuma imikorere ya USAID byageze ku mwanzuro wo gukuraho burundu porogaramu zayo 5,200 ku 6,200 yakoraga. Ni ukuvuga 83.8% bya porogaramu zose zigomba kuvaho. Asobanura ko zagiyemo amadolari amamiliyari n'amamiliyari mu bidafitiye inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko zimwe na zimwe ahubwo zangirije izi nyungu z'igihugu. Minisitiri Rubio yongeraho ko agiye gukorana n'inteko ishinga amategeko Congress kugira ngo porogaramu zizagumaho zizajye burundu mu maboko ya minisiteri ye. Koko rero intumwa za rubanda zo mu ishyaka ry'abademokrate zivuga ko gufunga USAID bitemejwe na Congress byaba binyuranyije n'amategeko. Congress niyo yashinze USAID mu 1961, ni nayo iyiha ingengo y'imari yose ikoresha. Ku rundi ruhande, imiryango itegamiye kuri leta n'abacuruzi bari basanzwe bakorana na USAID batanze ibirego mu nkiko, bavuga ko gufunga USAID huti byica amasezerano bari bafitanye kandi ko batishyurwa. Ukraine yafashe icyemezo cyo kongera abasirikare bayo bari mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kursk iri ku butaka bw'Uburusiya. Ingabo z'Uburusiya zongeye kwigarurira ibice bitari bike by'iyo ntara mu minsi ya vuba, nk'uko byatangajwe ejo n'umutegetsi mukuru mu gisirikare cya Ukraine. Fidel Niyongabo aduha ibindi kuri iyi nkuru. Mu butumwa yashize ku mbuga ngurukana bumenyi, uwo mutegetsi Oleksandr Sirski yatangaje ko yafashe ingingo yo kongereza inteko mu ntara ya Kursk mu buryo bukenewe, harimwo n'ibigwanisho by'ubuhinga buhanitse. Ukraine ifashe iyo ngingo inyuma y'uko inteko zidasanzwe z'Uburusiya ziciye mu muringoti utwara umwuka utanga inguvu mu gikorwa cazo co gutera inteko za Ukraine mu ntara ya Kursk ziziturutse inyuma, nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko igikorwa cyo kongereza inteko mu ntara ya Kursk gifise intumbero yo gukomeza inguvu z'igihugu cabo mu biganiro vy'amahoro vyo muri kazoza. Bavuga kandi ko ico gikorwa kizotuma Uburusiya bukura inteko zabwo ziriko zigwana mu buseruko bwa Ukraine, ukazirungika mu ntara ya Kursk mu bikorwa vyazo vyo gutuza abasirikare ba Ukraine muri iyo ntara. Perezida w'agateganyo muri Gabon azahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu n'abanyepolitike batatu mu matora azaba ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha kwa kane. Hari abagera kuri 20 bimwe uruhushya rwo kwiyamamaza. Fidel Niyongabo. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko amazina y'abandi 19 bazokwitoza atari yakiriwe ku rutonde rw'abazokwitoza. Hari umunsi umwe inyuma y'ikiringo ntarengwa ko cyo gutanga amazina y'abazokwitoza, yamara barahawe amasaha 72 kugira babe bitwaye muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Abazohiganwa na President w'ifatakibanza Brice Oligui Nguema ni Alain Claude Billy Binze, yabaye umushikiranganje wa mbere wa nyuma ku ntwaro ya Ali Bongo. President Nguema azohiganwa kandi na Stephanie Germain Iloko, yahoze ari umushingwabikorwa w'umugambwe Parti Démocratique Gabonais PDG mu mfunyapfunyo, wayoboye Gabon kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka w'2023. Umunyapolitike agira gatatu azohiganwa na Nguema ni Joseph Lapense Esigone, umunyamategeko yigeze no kuba umutegetsi ajejwe kugenzura amatagisi. Abo banyapolitike bose uko ari batatu bazokwitoza ku giti cabo atamugambwe baserukiye. Ni mu gihe ikiringo cyo kwiyamamaza kizotangura ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Perezida w'ifatakibanza wa Gabon Brice Oligui Nguema yafashe ubutegetsi muri kudeta y'igisirikare yabaye mu mwaka w'2023, yakuyeho intwaro yari imaze igihe kirekire c'uwo yasubiriye Ali Bongo n'umuryango wiwe. Hari amakuru yigeze guca hirya nino yavuga ko Perezida Nguema azorondera kuguma ku butegetsi nyuma y'uko ibwirizwa nshingiro rishasha risohowe mu mwaka urangiye ritamubujije kwitoza. Ibwirizwa nshingiro rishasha ryaremewe n'abantu benshi cyane muri referendum yabaye. Abategetsi b'abasirikare batangaje ko rizoba umushinga w'intwaro ya demokrasi mu gihugu. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet, ni kuri wa3.radio@voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, X na YouTube, adrese ni VOA Radio yacu.
radiyo ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu Burundi, cyane cyane abaherereye mu ntara z'u Burundi zihana imbibe na Kongo, bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke. Bavuga ko intambara zibera mu gihugu cya Kongo zirimo kubatera igihombo kinini ku buryo batabona iyo bazakura amafaranga yo kwishyura amadeni bafashe mu mabanki. Inkuru ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo zatumye bagira gahombo kanini. Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke. Ni kuvuga mu by'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenya twiyamara bamama basohotse uno musi turararira, ariko uko kubura amayira n'ibindi ari byo twatwayeyo bimwe byahezeyo, ari ibyo twategezwa gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijane n'ibiriyo ntaho turi bubikishe. Ingaruka mbi y'ako gahombo ni ingene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kuguranana azobafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Kongo n'abagwanyi b'umuhari ba M23 itohagarara. Muri make je niko ndaraba mu gihe turimwo ubu bamwe nubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba, ari ibyo byagiye ari byo twahebeye mu byo twategekanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni. Nkanje aho merereye nukuri naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta uwo mubwira ati nyishura akwishure gute commerce yarahagaye. Eka n'abakorera mu masoko y'Ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke abarundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbi z'intambara zibera muri Kongo ari kibazo gikomeye. Uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Siyoni avuga ko ako kazi kahagaze. Urabona kera turiko turakora neza kubera ari activity gabo nambara yaje mu gihugu cyo muri Kongo umunsi yatanguye gushika ubu nta kazi vraiment akazi kose karafuwe n'abakiriya n'amahera turazinduka ngaha kuva 6h gushika 6h n'umukiriya w'umuturonga api akazi nako kagenda yose biri out ahangaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri Kongo amahera yo kugura igitoro ukuriha versement nta kigenda uyinja ama problème n'umubosi w'imodoka n'igitoro ntacyo waronse turananiwe. Abashoferi bamwe ngaha bapanza muri quartier babura n'amahera yo kurenza muri sanzo ubu n'akazi kiwabo akanyene k'iminsi yose ubu akazi nako bafise tuzi ingene tusoba amabiro yasigare yari hama taxe nayo mahera yingi n'amadi kumwe yose imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu. N'abadandariza muri iyo soko ngo nta baguzi baturuka muri Kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi. Bavuga ko bari kubakura bahomba kuko abakongomani ari bo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro. Ati kacu kifashe nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu. Cyo nko nabancuruza mu minsi heze nuko ncuruza ubu nta n'icya gatatu c'amahana abandonka ndonka n'icya gatanu. Ico bivako cyane kubera ata abantu baza sinzi gituma aha muri parikingi abantu bahura ari uruja n'uruza abantu buzuye hose abantu buzuye imiduga utoraba ariko n'abantu bahari n'imparuka. Ibiharuro abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishorwa mu gihugu kibanye ca Kongo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze Uburundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Kongo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko agahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene. Uravye abantu bahunze babuye bakenewe gufashwa bahora baza kurangura ubu naho bariko barafashwa muri za Cibitoke yahaye muri za Gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari naco gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira habagahengwe na cane cane aho kuri frontiere bahasekirize abantu basubire guhanahana ibidandazwa vuba. Nibaza ko ari kibazo kiraje shinga basanzwe batwara igihugu. Ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije ku muvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime Niyukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya. Umutekano umaze kubura hagize ikintu na kimwe cyo none kaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo raheza nago rugahungabana. Rero
rero ico twovuga nuko abene gihugu baba mu Cibitoki abo muri Uvira kambere naha ku isoko yo kwa Sioni batoca bafata yuko ubuzima buhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega kwiki kidakunze igishoboka n'igiki. Ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi n'ifu y'ingano ibinyobwa by'ihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni. Intambara zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu c'u Burundi gihanzwe muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu. Leta y'Amerika yatangaje ko yiteguye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Nanone Diane Ninahazwe. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa Mungu buvuga ko Kongo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro vyayo Amerika nayo igaca ifasha Kongo mu vy'umutekano. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Kongo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano. Urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Kongo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo ca President Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya vyose. Kongo ifise ubutari n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu vy'ubuhinga bwa none. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi umwe mu bategetsi mu biro vya President wa Kongo yakoze urugendo aha i Washington DC aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Kongo yipfuza kugirana na Amerika. Umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Kongo asesangura yavuze ko atankeka ivyo Kongo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi. Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutari n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemwo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo naco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mu ndwi heze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanya bikorwa muri ico gisata, asigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi ku munsi. Uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bifuza kuza muri Kongo barahawe ikaze, nta nkeka bazoronka aho bakorera. Kongo ifise ibibanza byinshi vyo gukoreramwo, vyoba vyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi. Mu butare buza imbere y'ubundi harimo cobalt, lithium hamwe na uranium. Muri Kongo ishyaka Parti pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD rya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye ijyanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo. Umushingamateka François Nzekuye wo mu mugambwe PPRD yavuze ko ivyo vyerekana intwaro y'igitugu muri Kongo. Yavuze ko abanywanyi b'uwo mugambwe batangajwe nuko leta ya Kongo itanguye kubarengukisha kugira batanga amakuru ku vy'uko boba bakorana n'imigwi igwanya ubutegetsi batazi. Uwo mushingamateka yatangaje ko abategetsi ba leta ya Kongo bazi iyo migwi kubarusha kandi ko we hamwe na bagenzi we bakunda igihugu kandi bubaha inzego zaco. Uyu mushingamateka wo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi yasavye abanywanyi b'umugambwe kuguma batekanye, abibutsa ko uko iminsi igenda bariko barabona ko intwaro ya President Felix Tshisekedi iriko irondera abo yegeka ko ivyaha. Aha yasiguye ko Kongo yahoze yubatse igisirikare kiza mu kibanza ca 11 mu bikomeye cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika. Yongeye ko ico gihe abakozi ba leta bahembwa ku gihe, yamara ko ivyo vyabaye imfa gusa kubera ubutegetsi budafise imigambi rashe yo gushikana abanyagihugu kwiterambere. Ibiro vy'umushikiriza manza w'igisirikare muri Kongo vyarungikiye makete abanyapolitike 10 bo mu mugambwe wa Joseph Kabila, naho batatu muri bo ari bo bonyene
barengukishijwe kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa nk'uko vyatangajwe na Jean Mbuyu ababuranira. Mu warengukishijwe harimwo Aubin Minaku icegera c'umukuru w'uwo mugambwe yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka na Emmanuel Ramazani Shadari yigeze kuba umushikiranganje w'intwara yo hagati yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Mbuyu yatangaje ko we hamwe n'abagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko wari wo wose. Yarahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ari yo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe n'abagenzi we barondera ari ya politike ko atari gufata ibigwanisho. Arongera akiyamiriza mu buryo butomoye inteko izo arizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Kongo. Impamvu y'ukuri yirengukishwa ry'abo banyapolitike ntitomoye nk'uko bizatangajwe na Jean Mbuyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara President Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bitari bike bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politike k'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Kongo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitaniye isano niho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Kongo. U Rwanda rurahakana ko ruha ibigwanisho n'inteko umugwi M23. Ishyaka ry'abalibero riri ku butegetsi muri Canada ryatoye Mark Carney kuribera umuyobozi akazahita aba na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu. Asimbuye kuri uwo mwanya Justin Trudeau weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Mark Carney w'imyaka 59 yatowe n'abagize ishyaka rye ku majwi 85.9%. Yarahatanye n'abandi bakandida batatu. Agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagisi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda wigeze kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu matora yo muri 2019 mu ntara ya Quebec. N'uwo mu ishyaka NDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Canada. Aravuga uko yakiriye itorwa ry'uwo minisitiri w'intebe mushya. Mbere yuko Premier Ministre Trudeau urimo gusohoka hazi igitutu cy'uko agomba kwegura, hari ibintu byinshi bimaze guhinduka cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika ku buryo muri Canada na politike yaho yarahindutse muri minsi itambutse. Byatumye abantu twese aba muri opposition hatitaye ku mashyaka cyangwa n'ibindi abanyakanada dusa naho twagiye hamwe tuvuga ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero n'uyu mu Premier Ministre mushyashya twabonye asa naho afite soutien ikomeye cyane y'abanyakanada benshi. Ni nkaho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko twanyura muri iki kibazo. Ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amasfelicitation. Ubwo ni ukureba igiye kuza gukurikira muri iyi minsi mu rwego rwa politiki. Amatora rusange muri icyo gihugu yarateganijwe mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari? Nje ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri iri shyaka riri ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita gutangiza kampanye. Abakurikirana politiki hafi berekana ko, ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu ntangiriro z'ukwa kane kwiyamamaza bishobora gutangira. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa, buri shyaka ubu ngubu baba konservateri, abaliberale ndetse n'ishyaka ryacu ubu yose aba yaramaze kubona abakandida baba biteguye. Ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza
ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa kuko baba barabiteguye mbere cyane ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza. Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza? Niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora na valezi ishyaka. N'ubu ngubu barashatse, turimo kubikoraho, ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure. Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Ese aho ngaho mu banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese Makani urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi? Nicyo twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubya uwo mwuka mubi, ariko ni ibintu bihangayikishije abanyakanada benshi ndetse n'abanyamerika benshi. Gusa nk'uko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye, natwe bo muri opposition twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, hari Mexique, hari ibihugu bya OTAN n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka hose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwaramo gute. Nibyo rero Canada iri gukora, na yashyizeho mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya Macron ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite quand même reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiliza muri iyi minsi, ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura, abanyakanada turakomeye, twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro, kandi turizera ko bizarangira neza. Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Turabashimiye namwe, uganiriza mukomere cyane. Inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, cyangwa kuri web yacu wa3radio-yacu.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi ry'Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Mwakoze inshuti kudutega amatwi. Tubararikire n'ibindi biganiro radio yanyu ibategurira buri munsi. Nshimiye kandi bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ibiganiro mwumvaga byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.